Ndabaramukije cyane abakunzi ba PITV aho muri hose. Bonjour cyangwa bonsoir. Ça dépend n'amasaha mugeze cyangwa n'amasaha muzuye kino kiganiro. Nkuko mubona rero kuri micro ni Nana Flavia imisi yose guma bazana ibintu bimeze neza cyane. Abantu bakira ino channel ya PITV cyo ndabahamagarira ntugira subscribe d'abord. Hama kugira commentaire biganiro byose twagiye turakora. Hama ukibuka no kugira partage ugahabandi bagenzi bawe mu ntumbero yuko abakunzi ba PITV babandanye baba benshi cyane babandanye ni benshi badukurikirana. Hama murabizi ko ndakunda gose uno munsi rero ndafitiye invité numwana akiri muto cyane numwana akiri muto mugabo impano yiwe irengeye ku myaka ejo tuko turamuraba afise impano ziwe zirarenze afise impano ikomeye nta muntu yabimuha ko bibishobora ariko reka tumwakire kuri micro za PITV tudatevye abaramutse yongera ababwire impano mu mpano nyinshi umuntu asanga afise canke abantu baba bafise babwira impano asanzwe afise yariyo ndazi yuko abakunzi ba PITV muraza kutangara muraza kumirwa muri make tudatevye turamwakiriye kuri micro za PITV nsawa nisawa kabisa ndashima yego tugusaba ibidondora abakunzi ba PITV bakumenye bongera bamenye n'akazi sanzwe ukora ariko no bivuga hama nitwa Hervé la vie c'est la vie javi haba nsanzwe nkora ibintu bya dessin ndo mu dessinateur ni byinshi nsanzwe nkora harimo dessin hakabamwe ibintu byo gukina amafilme hakabamo n'ibindi bintu nyene by'imyuga itandukanye ariko mwamumvise ni Ravi niyo mazina yiwiwe usanzwe ari mu dessinateur aracapa arashushanya muri rusange niko nabivuga arashushanya umuhaye ifoto yawe ayikuzane kujya nyene iri ndazi benshi abakunzi ba PITV baramuzi ndetse nga kuri PITV baramuzi nandi hantu henshi cyane ko yakoze ibintu bikomeye cyane amaze kwa gushushanya cyangwa gucapa abantu benshi cyane batandukanye twashaka kumenya inyuma yaho usanzwe uri umucafyi usanzwe wavuze ko usanzwe kwa gukina film nabikina ariko uri umunyeshuri ko mwenga nyene aracari muto ko ndacari ku ishuri vraiment. Okay, hama twashaka kumenya mbega impano yawe yo gucapa yo gushushanya wayitanguye ryari vyakujemo gute? Mbo impano yo gucapa ni ibintu natanguye kera. Sasa nahifise papa wanje nyene yarakaze sana yashobora kumbwira ati icara muhira ni wihendo harenge. Akagenda akagaruka bwije nije naba mpari nawe nyene iyo yagere nkisigarana nta kindi kintu nasigarana ndakora kiretse gucapa n'ibindi nyene vya ceramique kubumba nimba ari umuntu ama evra mamwe turabumba ibibumbana gacu usanga nico kintu sigaye ko ndiko ndakora kinteramisha ndakiriko sinigera numva irungu naho rero byagiye biza ndatangura kumenyera n'ubu nyene nta vyadanje muganda caye ko ndayibandanya ndabe yuko kuko n'umwuga udahera n'umwuga ugumubandanya utavuga ngo urahagaritse naramenye guma wongera ko ibindi bintu byinshi yego murumva yuko intango yiwe nuko umuvyeyi wiwe yamubwiye ati guma ngaho wicare ngaho aca agira imana aca gikora iyo mpano kandi camukundira imeze neza vraiment nubwo mbona atatuzaniye basingwa kana twereke ariko ndibaza yuko bugira kabiri canke kandi agarutse azaza tuzaniye basi tubona ati Havi ko batamuzi asanzwe azi gucapa nkuko ababizi asanzwe azi gucapa neza cyane wavuze ko uri umunyeshure mbega nashaka kumenya kw'ishure no kuvanga ni impano yo gucapa birakorohera umwanya ryari yo gucapa kuko gucapa ntibisaba kwicara ukiyumvira ukamedita ingene uza gucapa wewe uri wowe ubimanaginga gute ubwa mbere byarangora gose ni ibintu bigoye gufadikanya ari bibiri vraiment kuko kenshi niyo uri mu ishuri nimba uri umuntu akunda ivyo bintu vya dessin usanga uri kuracapa umwigisha akaba ariko arigisha we nawe uri muri dessin sasa rero mugabo narahuye n'umuntu mu brother bamwita Celestin niwe yanyicaye arambwira ati buraba umwanya w'ikintu urimo ukora igikwiriye no kuvuga ubu biranyorohera nimba ndi mu ishuri ndamenya yuko nabandi muri dessin ariko no mu ishuri iyo hageze mu mwanya wa dessin ndamenya yuko tugeze muri dessin no kuvuga rero uca witondekera umwanya ariko cyane gose ikintu cyose ntugisha umwanya wacu nico gituma ushika kuco bifuza gushikako kandi vraiment acapa neza nubwo yavuze ati aracari kariga vraiment kuri step agezeko bimeze neza je amapart nabonye bimeze neza acapa neza ashushanya neza ibintu byose bimeze neza cyane aho wavuze yuko umuvyeyi wawe akubwiye ati guma muhira ikintu ntugende ntusohoke
ucugira imana ucugira iyo mpano yo kwiga gucapa ucuramenya gucapa ucuramenya kubumba bijya ntibabumba murabibona abakunzi ba PITV ciragira imana cirabimenya mbega bamaze kubona umuryango iwanyu bamaze kubona impano yawe yo gucapa kungena ucapa bavyakiriye gute muri rusange bo barabishimye kuko mu gihe naba nicaye ndiko ndakora ivyo bintu akenshi wasanga haje abantu benshi bariko barabishengera babiraba bakumirwa kandi sinarimenyereye gutembera aho hantu narahavukiye ndahakurira mugabo nta bagenzi nari mfise kuko sinovyita kari nk'imfungwa naguma ndaho nyene mugabo muri famille vraiment baravyakiriye neza barashima n'ubu kugeza kuri uno munsi biracana batangaza kuko nta wundi muntu yakora ivyo bintu ni ibintu vyabatangaje gose barabikunda gose ego wumva yuko nta utomushigikira vraiment nabivuze yuko acapa neza kandi ndazi n'abantu bamuzi bobishingira intandi baza ko muri commentaire muzoca mugenda mu vyandikeho abamuzi babivuge kuko ndabizi yuko abamuzi vraiment ntibovuga ngo ntabizi kuko arashoboye cyane kandi gose twashaka kumenya rero umaze gutangura umwuga wawe wo gucapa niba abantu umaze kuvuga ati abantu n'abacafye umaze gushushanya amafoto yabo nukuvuga ko ego ndafise abantu nakoreye ayo madese mugabo simfa kubigirira umuntu wari we wese kwanza kubera ko je nanje nabonye yuko burya gukora igikorwa ukamenyekana aba ari ibintu vya mbere bivuna kandi uba wakoreye ndaba bajya abantu baba bamaze kugera aho bageze cane nko muri aba star ndamaze gukorera dese natacha ba Ismail Gasore Eddie Smith urabizi Big Fizzo n'ubu ariyo twavuganye yuko nzomukorera gusa no kubera yaciye agenda hanze ndindiriye ave hanyuma tubirangize ni benshi bamwe sindabibuka neza ego twagiye turakorana si kuvuga ngo mu muziki mu mafilme ushaka ubufise n'akandi kantu keza ukora gusa mbona yuko kareko karaguteza imbere ntegerezwa kuguha inguvu mu kuvuga nanje mpereza inguvu abandi nta bintu bya danje mba nzingo ndakoze gusa kimwe kamuheswe ego cane gose ico cimviro mvuye n'iciza cyo gucapira nk'ifoto nk'umuntu biba bimeze neza cyane ariko twashaka kumenya mbega iyo ucapiye ifoto umuntu umustar par exemple cyangwa undi muntu wari we wese nka wewe Javi niyahe nikaye kamaro ubironkamwe nka wewe mbona akamaro ndabironkamo ni kanini kuko baca bagerageza kungira publicity usanga ndatanguye kumenyekana abatari bazi impano yiwanje barayimenya hariho benshi mbere banabinsaba mu bastare kandi mbere bakaze ntiriwe ndanavuga muga kenshi nkabankira bivanye no kungene haba mbonanye n'ibikorwa vyiwe ngo vyifashe uko ego naho yakoze mugabo bakasanga ari hasi ukuntu ego no kuvuga ko birama akamaro kanini gose kuko n'ubunya aho ngeze ni kubera babandi bamfashije ego murumva yuko wafisemo akamaro kanini aburamwe akamaro kanini kandi gakomeye cyane niyo mpamvu ndibaza zo kumacapira amafoto abantu batandukanye muri industry n'abandi batandukanye muntu mbere ko nawe azori karubaka izina ry'iwe twasha kumenya mbega nihe foto mu mafoto maze gucapa maze kuyishushanya cyangwa kuyicapa kavuga ati ego iyi foto vraiment ni ya mbere ndayikoze neza nabwo kayiha amanota vraiment mu bivana n'umwanya hari igihe mba nicaye ndiko ndacapa nanje nkaraba ibintu ncafye nkavuga ati wapu mengo nasubiye inyuma nigihe nyene numva ndabikumbuye nkakora dessin ikanjoyera gose mbona dessin ni nyinshi kuko ni ibintu natanguye kuva nkiri muto gose ifoto yariyo yose nakora nyinshi narazishima bivanye kuko nguma mbona negeye imbere mugabo ubu ku ntambwe ngezeko ndabona yuko atari hahandi narindi inyuma nico gituma atadese nimwe nogaye ndiko ndakora muri iyi minsi zose mbona ari nziza ego mu bintu vya dese sindabizi cyane ariko hari ubwoko bwinshi bw'amadese hari gucapisha ikaramu hari gucapisha crayon n'amashurwe canke amarangi nikiye kintu uri fort muri ivyo gucapisha crayon gucapisha ikaramu irangi si vya danje
Okay, wumva yuko amakrayoni na stilo n'ikaramu nivyo bintu ari fort cane kandi vraiment cyane cyane ifoto ya crayon je ndayikunda cyane bimeze neza ibisa neza vraiment naho ba iri noir gusa bimeze bon sana hama nka wewe havi uri kuraraba kuri step ugeze ko kuvuga itangura no muga wawe nko mu myaka 2 canke 3 ubona kwindi level nk'iya bo bizotegwa nuko mba nakoze nukuvuga ko nimba ufise ikintu uri kurakora gishiremwe ingufu kugira uharure mu mwanya wejo uko bizoba bimeze ninicara ntaho nzoba ngeze muri niyo hazoca mbere n'imyaka 8 nta kintu nzoba ndagerako muga nkabandanya nkora ndazi yuko nubwo hoba mu mezi angahe aza nzoba mfise ikintu nagezeko kandi kinini gose nta kwicara rero mu bintu byose usanga bikenerwa budget canke amafaranga ndetse no mu gucapa birakenera amafaranga ko arakenera amarangi arakenera amatablo n'ibindi byinshi mbega nkawe havi nk'ibintu by'uburyo bigenda gute ufise abagufasha canke bimeze gute ibintu by'uburyo abona ndacari n'umunyeshuri mbona ivya bindi nyene byo gucisha ko nta bintu sindavuga ngo ndafise ikintu nokora kinyinziriza amafaranga cyane ego ivya dese biranyinziriza amafaranga menshi aho nyene niho camera nyene nkura bwa buryo bukeya bwanje mfise mugabo sindaronka vraiment abantu bamfasha nayigeze kubaronka bakeya mugabo hace haba kandi kantu cabagenda hanze nitwabaye tugikomunikana bo bamfasha no muri dese kunyereka ibintu ntazi ego mugabo ubu turasigaranye n'umwe niwe dukorana nukuvuga ko birangora gose nanje mfise uburyo bw'iwanje nyene bukeya ego okay muntu mbere kurangiza ikiganiro hari abajone benshi usanga bafise impano zitandukanye nko gucapa kuririmba gutamba ibintu byinshi bigiye bitandukanye nka wewe havi umaze kuvuga ati jewe mfise impano yo gucapa nikaye kawamo batera canke nikaye kantu babwira kugira ngo izo mpano zabo bazikoresha neza muntu mbere yuko bashura kwibesha nukuvuga ko jewe kungenemeze mu mutima wanje no kuntu ndemo ibintu byo kuvuga ngo umuntu afise impano iyi ubundi iyi ivyo bintu je sindabishigikira mbona yuko impano twese burya tuzigira ahubwo kuzikoresha nivyo bitunanira nukuvuga ko nka jewe nta kintu mvuga ati nogenda kwiga igihe kingana uko kuko ndafise mba numva nshaka kumenya ico kintu kimwe nuko mba nagikunze abajene rebo muri no minsi ushobora gukora ikintu we yakibona ukaza wumva ngo ya ngijya n'impano yiwe je ntaco nashobora umva kandi ugasanga aragikunda mugabo ntashatse kugikora nimba ufise ikintu ukora gikore ubishiremo inguvu wige no kumenya n'ibindi ico kintu kirafasha cane gose kandi ushiremo inguvu zihambaye ni vyiza yuko tumenya ibintu bizodutunga nimba wicaye ata kintu uziki atakamaro bizokumarira wirirwa witeramiye uko onya aho vraiment nta kintu uri kurakora pambana umenya ati ejo nzobe mfise iki cane cane mu bajene hari umukunzi wa PTV reka turabino saha yifuza kugira ifoto wamucapiye canke kugurisha ifoto kugurisha commande mbega nk'umuntu agukeneye nkawe haviye gutora gute bo umuntu ankeneye ashobora kundondera kuri phone canke andondera ku mbuga haba YouTube Facebook Instagram hose arashobora kundonka ntihashobora no kubonera n'ibikorwa by'iwanje aho biri akavuga ati umuntu aragerageza ego nko kuri Facebook Instagram wababwira kungene bitogira ngo komsa bikunze bazokurondera ni la vie javi haba Facebook haba YouTube Instagram na ni henshi nyine ushobora kuntora tugushimire cyane abakunzi ba PTV mufashe tumushimire cyane ku mwanya wiwe yaduhaye tukamubaza ibigiye bitandukanye ku mpano yiwe tubaze yuko nejo canke hirya yejo afise gishasha canke afise nk'impano ashaka guha umuntu ka gift nyene ashaka guha nk'umuntu ndibaze ko azodutera kamo muntu mbere yuko tumushigikira kandi natwe tubandanye twerekana impano z'abana bo mu gihugu iwacu hama tugushimire cyane namwe murakoze cyane ego nongera nsaba abakunzi ba PITV babandanye bakurikirana ibiganiro bica ko vraiment ni bon barafasha ugwaruka
byiza no gufashanya. Merci beaucoup vraiment. So abakunzi ba PITV mumaze ko dukundanye cyane mubandanye mukurikirana ibiganiro vya PITV mudahengeshanya uke kubwije mwibuka kugira commentaire guys ndakunda commentaire aho nkora neza mumbwiye ati bandanya waba bitagenda neza naho mumbwiye ati hindura iki canke kiriya so kubwo ndabakunda cyane bye bye.